Aro? Uwo ni warondeza uwitwa Nikitegetse Ida. Ego. Nikitegetse Ida yambwiye ko ariko arataha ageze muri Ethiopia ejo. Nabivuze kare ntihareje nabivuze kare. Niba bivuze? Ni jewe nabivuze yari telefone y'uwundi dutahanye mbere umwe mu bo wafashije. Ego. Jewe barandekuye ni kuvuga ejo nyene niho bankuye mu gasho batera bantwara gutegera indege nta kintu na kimwe bampaye telefone office yarayinyuruje narababwiye ati je sintaha basi mutampaye telefone baca bantwara kuri office ariko office bari bamaze kugara batashe kuko banjanyeyo saa 5 z'ijoro kuko ariho bari bantwaye ku ndege barirabisha mu bubati hose ngo barayibuze nanje mbere biranamburira ndicara no kuramvya ndaramvya no kurira ndarira barananterura baramanukana hasi bara mu modoka ku ngufu nyene barajana ngo nigice ngo ciyo telefone ngo yasigaye ngo ndoze kuyabaza ngo kuri ofisi ya Ndungise nuko vyagenze impuzu ikira kintu nta kintu na kimwe bampaye umushahara nta na kimwe natashe nambaye dukamba mbiri nahawe n'aba Ethiopia narenzi mu ntango narenzi ko urona telefone ku telefone ya mwene wanyu narenzi ko ari mwene wanyu ari karandondera oya ni jewe ubundi mu Burundi zijya ajya amajwi yawe nayumvise wandungikiye ku telefone y'uwundi nimba menga kwitwa Everine nawe nyine nafashije rero ikintu kihari ngiki yego wowe uragenda kuri bijya ofisi yawe yakurungitse muri Saudi hanyuma izi ngorane zose nizibwiza kuzikemura kuko urumva wewe wararenganijwe mu nzira zose nibaza yuko no kuri batokwima n'ivyo wawe na telefone yawe bayikwima none jewe mbe mutari wanje yari karambwira ko mu nyuma yasubiye yajanye n'uwundi ngo bahatswe no kumukubita ngo bakamubwira ngo naramenye ibanga ngo nja kuri YouTube ngo ndavuga ngo ntaco nsigaje ngo ariko ntaco nahakuye ngo kandi ntaco nzokunguka ngo ahubwo ndabandikira ngo ndabasaba ikigongo usaba ikigongo kiki ega wanditse ugasaba ikigongwe ubugiye mu ikosa usaba ikigongwe atakosa bakoze nimbizi ko wakoze ikosa urasaba imbabazi nyene nimbizi ko wasabye ikosa urasaba imbabazi muga atakosa bakoze usaba imbabazi ziki agenda mubwiye ahubwo ko ryari iterabwoba ryo kubirukana kuko ngo bamubwiye ngo baca bahamagara igipolisi ngo arazi ko ari mu basinye ngo kugira ngende ngo yasinyiye ivyo atazi sino ryari iterabwoba cane ego ntaco nungutse ariko n'ubundi je sindekeye kuko narababaye birenze kandi n'ukuntu badufasha aho hantu batwugaraniye ni ikintu kidasanzwe aho babugaraniye bafashe gute bane kugaraniro ahantu umuntu ego kuvuga abuze umuntu avuze ati ntibangaburira n'ibintu umwanya umwe bigoye kuko barazana utuntu nyene bakazana utuntu dukeyi nabo twari dufunganwa bakaba abantu biganza Ababangladesh barantuka cane bakanambwira yuko ndumunwari ndumusudani atanubundi ngo noronka dusa ibintu vyinshi ni kuvuga ko ibintu bazanye baca babinyegeza bo bakavuga ngo nivyo biguriye ngo ndagenda mbaze ngo office ngo nandi ibintu by'iwanje nyene bitanasanzwe cane oya hajya iyo hagezeho nawe udashoboye guhangana nabo hajya ntaso arimo nta nyoko nta mwene wanyu ivyo bibari kazi kawe hajya uhari murahangana udashoboye guhangana nyene ugiye ibyo basigaje ivyo niko bimeze ubwo rero ibyo hajya wafunzwe n'abandi bafunzwe mwese mamunganye uburenganzira mugashoboye kugendera ko bigakunda ibyo ntugaruka ngo bibaze abagufunze kuko abagufunze bobo baba bagufunze n'ubundi bakurenganya
oya nanjye ndatekereje ariko umunsi umwe naraberetse ko bishoboka kuko hariho umwe nyene nagire ndamukubite kuko yarangendeye ko bimwe birenze urugero naramuhaye rimwe ntiyasubiye kungarukako none si ega mwe mwicwa n'ubwoba nta kindi kibica mwagira mwicwa n'iki mwicwa n'ubwoba nta kindi kibica wanashaka ingorane zose umurundi ahura nazo mu kazi akora ingorane muhura nazo hajya muri kontra kuri ofisi ni ubwoba kubaha isoni ivyo bintu ku murundi nivyo bituma muhura n'ivyago nta kindi oya nabo nyene barafise agakandamizo karenze kuko dufate umuntu bamwugaranye ntafise ingene amena inzu kandi kumena inzu naco ni ikintu kitoroshe nk'ico iyo gikozwe biragoye ariko nshimira Imana no kuba je navuze nti sishobora gukora ntafise telefone kuko ivyari inyuma sinzi ivyari vyo kandi namwe bwe ndabakengurukiye ku vyo mwakoze icy'ingenzi nuko batashe bararemerwa nyene nubwo ubona batavyemera mubwo bararemerwa none ntibaremerwa bakabarekura mu gataha none erega abo bantu babasafirisha hadakoze izindi nguvu ntibashobora kuborohereza ivyo byo bimenye mu by'ukuri hadakoze izindi nguvu ntibashobora kuborohereza ntibabakunda ntibashaka ko mubaho neza namwe bobo amafaranga yabo babayaciye n'ayandi baba bakiyarindiriye urumva rero no kuvuga yuko mwebwe ibyago muhura navyo vyose ntibibaraba mu by'ukuri ivyo muzoza murabimenye oya nivyo kuko no kurahira ngo yararahiye ko ntageze ndamwandikira ntigeze ngira gute je mbere ndamaze kumutora kuri telefone tukavugana tukishurana yandungitse navuga ati ndatabawe ariko ngo yararahiye mutoyi wanje ko ata message yanje yigeze babona sinzi ingene nobivuga ariko je mvuga kiti sindekeye je nzogenda ankubite niyankubita nzobikenguruka none erega ahubwo niwagenda ntazogukubita ukazogutera ubwoba wowe nimba uzi yuko wa muco wanyu mufise w'ubwoba ari uzojanayo ndakubwiza ukuri uragomba wigumire muhira ndakubwiza ukuri ndiko nabikubwira ngaha uragomba wigumire muhira jewe nta bwoba nzojana ariko urya mugabo nsanzwe ndamuzi n'umuntu atagira isoni n'umuntu atagira isoni kuko gukubita umuntu si ibintu bimugamira ivyo ndazi ko abishoboye none agukubise azokubita uri umugore wiwe se uri umugore wiwe nta uzogenda ujanye n'abandi bantu nanje nzogenda niyankubita bizoca bikunda vyorohe naho mbona n'ubutungane hari aho bitoroha nzoca nitura ubutungane nzoraba ikivamwo nibaza yuko wewe uzogenda ujanye n'abantu gusa azokubita babona hanyuma atagukubise naho uze banke kuhava bagutunganirize nta bindi nivyo murakoze cyane kuko urumva telefone yawe babwiza kuyikuriha bagukuye ku kazi kwanza mbere bashaka kugira kuko nariko ndafata ijwi nimba ushaka kwibutsa wosubiramwo ingene vyagenze ikiganiro ndaza kukimuha mbe ninde hajya ujya mu agent wawe yitwa Feredi mu kigo ikihe bonjour uri mutanganoro case yawe hajya byari bimeze gute by'iwawe guhera mu ntango ivy'iwanje vyandurutse ku bijanye no gusenga kubera tuje tuva mu Burundi amadosiye aba yanditse ko ico umuntu ari sinari nzi ko ari ibintu bishobora kuba intambanye vyagiye biza buke buke umwanya nk'ukamengo babihevye ariko hagera igihe bashaka no kunkubita ariko je ndababwira ati je ndi umukristo mu nyuma rero bashiramwo inguvu za cane z'uko babuza uwumpemba kumpemba kuko narigeze kukubwira ko nkora mu nzu zitatu bakavuga ngo hari aho ngo ntakoze ariko naramubwira ati cyo ntakoze je muzonyereke ngo bampamagaye ngo ndankakwitaba bakavuga ibintu nk'ivyo bakamubuza ngo ntampembe hanyuma je narababwiye gose yuko jewe ntashobora kuba mu mizi ko bagendera ko
ibyo ntavyo nzi, nta rurimi rwabo nzi ngo menye ibyo basaba ivyo ari byose, noba ndiko ndajaganya ibintu ntazi. Hama nuko rero uko byabandanije mu nyuma, aho bashiriyemo inguvu zo gushaka kunyima umushahara, bagashiramo inguvu zo gushaka kuza barangirira nabi bamboragiza ku mpande zose, ku buryo bw'uko bambwira ko atahantu nshoboye ndekuriwe guhagarara mu nzu canke kwicara. Jewe nahavuye mbaza mabuja uko bimeze, hama mbwira ngo aratora inyishu. Inyishu ni kuvuga yatoye yandahankuye, acambwira ko bavuze ko batankeneye. Nawe ntwayiwe ndahamara iminsi 3. Nawe acavuga yuko iwe bidashoboka, aca ntanga ahandi hantu, baca baranyugarana banka no kungaburira, ni kuvuga ikiringo c'imisi 3. Nca ndamubwira nti jewe ibintu ndiko ndabamwo ntajya ntaryama, sinkora ntwara kuri office. Acambwira ngo ntwaye kuri office ngo bazoca bampana. Hama rero kubera ko nyene namwibutsa ko yambwiye yuko batankeneye, nca ndamubwira basi utankeneye ndungika ntahe. Ariko imbere y'igihe yari yanyandikiye message ambwira ngo ntekere ivyanje vyose ngo ntahe. Hama ndabitekeye niho yacanjaniwe. Iwe iyo minsi 3 iheze anjana muri iyo yindi nzu, ndahamara iyo minsi 3, iminsi 3 iheze muri iyo yindi nzu, aca ntwara kuri office. Ni kuvuga yari yateguye. Yagiye kumbesha ibintu avuga yuko nasambuye mu dinamo y'amazi, mutsambura mikororonde, ngo ntagikora, ngo ofise akazi ko kurya no kuryama, ngo atakintu ngikora, mfise akazi ka telefone, ibintu byinshi mbere ntoshobora no kudondagura. Ariko icuko jewe nabagabiye gusenga ntaco yavuze, kandi icuko batankeneye ntaco yavuze. We yavuze yuko je nase gukora n'ivyo bindi byinshi, rero andega. Hama baca bafata ingingo yuko telefone isigara kuri office, wenyene arayinsaba, ndiko ndayimuhereza, acambwira ndayihe abari mu biro kuri office, ndayibahereza. Mu mpera ya byose baca bayihereza umukuru wa office, baca barandungika ngo nintahe na mabuja ku kazi. Je naciye ndababwira ndavye ivyo nari nsanzwe ndimwo, ndavyumvira mu mutima. Nababwiye nti ana mafi Joari, ana mafi Shuguri. Yes. Umukuru wa office yitwa Hussein, acambwira ngo okay. Kuvuga iyo okay, na icayikurikiye nuko kuri office naciye ndaharara umunsi umwe, bukeye baca bantwara muri ako gasho namaze mw'ukwezi. Ibintu bikuru vya hagufi bimeze nk'ivyo. Okay. Aha urumva mugabo inyandurwa ya byose yariyo cyo cyatumye utahanwa. Je kugera n'ubu ikintu cyatumye ntahanwa ntaco nzi, kuko jakazi ndagakunda kandi sinari nagiye gufyina, kuko nari mfise icanjanye. Sishobora ku myaka mfise, sishobora guhaguruka ndiko ndafyina, sishobora gufyina n'ubuzima. Kandi wewe uvuze ko uzi ko wewe nyene bakubwiye yuko utabaye umizirima bidakunda nyene, ni kubera waze kuba umizirima, kandi n'abandi barabizi, sinubwa mbere tubivuze. Ariko mu bwoko bwanje nk'impanuro, kubera ko utabwiye ati nimunyigishe ukuntu basenga, hanyuma jembo ukabafena ufukamye ukisengera Imana yawe mugabo gakora. Erega nabona agenda hanura ibintu nk'ivyo, upfukamye uzovuga ati Yesu Mana yanje yo mwijuru, ibintu ndiko ndakora urabona si ivy'iwanje, nakarenganyo ntavyo nkunda, je ndi umizirima mu mutima. Jivyo kuvuga banyigishe ivyo onye vyo gusenga sinavyitayeho cane, kuko nari sanzwe mfise ingorane yuko n'urwo rurimi rwabo rw'Icarabu ntaruzi, kandi ikindi no kurumenya je ntivyari kunyorera, kuko je kuva ndahashika ico tuvugana na mabuje yaranyandikira ku telefone, nanje nkamwandikira. Ni kuvuga yabibona
yanyandikira bikaza mu kirundi nanje ndamwandikiye yarafise uko abihindura bikaba mu rurimi yumva. wewe rero ntubona ndakubwire sa uruhara rwo gutaha gutakazi muri Saudiya wewe wabigizemo uruhara kandi urazi ko ndabafasha mu gose nubakubwira. Ego iyo ubuze icurondera mu by'ukuri atavyo gufikina birimwo ntibari kurinda kuzana kuri ofisi wewe wari guca wemera kuba umumizirima wa feke utariwe nkuko abandi babigenza ukazuba masika ngo uri kurasenga mu ikorowani kumbe uri kuri sengera Imana ugapfukama ugakora ibyo nyene bakora ivyo bakwigishije utavyumva nta kibazo ntubimenye ivyo uvuga ukora mwana ntibavuga no kuvuga we gusuka zufukama ugere ibimenyetso nyene ukabafenta n'abantu benshi babikora kandi atari abamizirima batashe bashikira abakirisu kandi iyo bikoze bacha gukunda ugakora akazi kontra ukayimara imyaka 2 ukayimara ntacu homba mbene mbone n'akagihugu kibura n'abandi ugiye n'ahandi hantu ukumva kubingo mu mizirima ngo bajya abantu baragoye emera ubafene yuko uri mu mizirima bakwigisha ibyo bintu byabo wewe uzuragira bijya bakora mugabo wewe usenga Imana yawe usengera mu mutima iciza cyabo ntibavuze induru bavugira indani yuza kwemera ukagumayo wewe ukaza gusenga n'ubundi bukiri kandi n'amafaranga ubura yarembeje uyakorera rero baraguhemukiye nibyo kutakwitaho abakurungitse mugabo na wewe wabigizemo uruhara kugira ngo ntukore ntubandanye akazi ngo umare kontra gira amahoro. murakoze cyane. Iyo ni impanuro ndaguhaye kuko nejo uzosafira uje n'ahandi ari igihugu cy'abamizirima uzosanga bameze kujya nyene udashoboye ibi sinabikubwiye wa munsi wa mbere kubera ko wari wibereye mu ngorane mugabo ubu ndabikubwiye kubera ko bageze mu Burundi urumva gutaha kwawe kwintuze wabigizemo uruhara nukuri 90% kuko iyo uza kubabwira ati jende umukirisu mugabo basi nshaka ko ba mu mizirima ukabereka yuko nyene wishimiye kuba mu mizirima kandi atabyishimiye mu by'ukuri ukigira ikijuju baca baryoherwa urumva baca baryoherwa bakakwigisha ngo ibintu by'umizirima bakakwigisha idini ku mutima uvuga ati mwe muri abashetani ndabazi nimunyigishe mugo jende umukirisu je nshima Yesu nsenga Imana nshima urumva upfukamye ukazuvuga ayo masengesho yawe nukuri wari gukora kontra ukayimara sindakubeshe. murakoze cyane. Mugabo rero uzugende ejo kwa uyu muntu uzenya turabi yuko yo guha telefone yo guha amafaranga yawe. Ego nzobikora nzogenda ndabe ibyo navyo byo kwemera kuba mu mizirima jewe ntavyo nashoboye. Yego kumbure inzira z'Imana zinyura heshi irafise ubundi mugambi ishakako. Oya ntakizo erega ntibari kubayeho n'ubundi uzongera usafire ibisanzwe mu bishaka si Saudiya gusa basafira ushaka muri Iraq ushaka muri Oman ushaka kugenda na Dubai biravana Imana ifise ukuntu bigenza nibisanzwe gusa nyirumva karakantu gaciyemo nagomba kukubwira nanje kuko numva ntwagana ntakavuze. Oya nivyo kuri cumbwiye nico kuri benshi nyene ucusanga nyene babaye bo bari hariya aye nka bose mu bisanzwe kandi ntiba bari bo. Oya hari nabo uravye atanaho begamiye ariko baremera nyene bakaba ivyo nyene barabesha bagafenta ngo ndiwe kandi mu by'ukuri aho gateto je sinamamezirima ku mutima. Mugabo ujya mu nteza ngurumva ngo pfukama guca ngo uzugira guca bijye bimenyetso urabikora utazi n'ijambo rimwe urumva utazi n'ijambo rimwe bijye bintu kozura bikora utazi niyo bija ukaguma wigira bye bintu gusa upfukama ukavuga ati ku izina rya data iry'umwana n'irya mutima mweranda canke ati ku izina rya data rya mwana rya mpwemu yera upfukamye bo bakaba bazi ngo uri kurasenga bya bintu byabo niyo bariko baragira ivyo bagusenderamwo urabona ko ari amashetani wowe uriko uravuga ati mu izina rya Yesu toka shetani kwa jina la Yesu biguma bibasubirako wewe wapfukamye bazi ngo wapfukamye ngo uri kurasenga ngo bijya bintu byabo kumbe uri kurakemeya
ubona basha, ubona bagwara, ubona babura amahoro kubera uriko uravuga izina rya Yesu gusa. Niko bimeze. Ego. Nta kundi rero ubwo ko washitse amahoro, reka ugende baguhe telefone yawe. Nibaza ko hajya gushuza telefone ni cyari kindi. Ibindi narahevye kuko biri kwa nyamu mama, icatumye batabimpera hiyo nagumye ntakamba nsaba. Nticotuma ibyo nsubira kubisaba. N'ubundi nababajwe cyane niyo telefone. Telefone yawe bazoyiguha nta kibazo. Genda uyisabe, arayigusabira bayiguhe, atayiguhaye barakugurira iyindi kuko siyo bakuguriye n'uburenganzira bwawe. Murakoze cyane. Kandi kino kiganiro jewe aya majwi nzoyashira hanze ku neza no ku nabi mpaka baguhaye ibyiwawe. Ego. Sawa murakoze. Murakoze namwe.